ibyo byabereye aho rya kane hajya mu Bashinwa, aho umuhungu yari asanzwe akoraho yari yibereye mu Comaganja kweri, yabasabye bamuhembe bajya Bashinwa bamubwira ngo nagenda yari ko ariyo ashaka, rero amaze kwibona byabaye akavuga ati nta kundi. Abandi bari bari kumwe barihanganye, ariko we byamunaniye kwihangana aca yinjira ko yatwara kirya kimashini, hana amatariki yarageze yarakuje amezi 2 atariko arahembwa, urumva aravuga ati nta kundi, kandi ababwiye bamuhembe agaca amubwira ngo naje kwitwa ariyo ashaka. Burya aca afata ingingo yaciye afata n'iyo agenda mu ahatonze, yarasanzwe agiye ku kazi ko yarasanzwe ajya ku kazi, aja ahatonze zirya beni aca amenagura, yamenaguye zine. Nicyo cyuma cy'umubibona uko sinzi rero ibyo bizohava biherera. Wa kane igenekerezo 16 Nyakanga, umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yakoze urugendo mu mashirahamwe 3 harimwo iryitwa Wood Perfect ikora ibijanye n'inyubako, ndetse n'iryitwa Betagaz rihingura umwuka bakoresha mu guteka. Alain Guillaume Bunyoni yateye akama abarundi kwijukira gukoresha bihingurwa n'abarundi arivyo Made in Burundi, aho yashikirije ko leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganje butandukanye igiye gushigikira amashirahamwe y'abarundi akora ibintu bitandukanye vy'iterambere, cane cane abakora ibitahora bikorerwa mu gihugu. Inyuma yaho ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buheruka gufata ingingo yuko igituro c'imiduga ija mu ntara ya Bubanza, abaranguza pasteke n'ibindi nk'itomati n'imboga barakorera ku isoko riri kuri Kotebu bagiye kwimurirwa mu isoko ya Ngagara kuva ku genekerezo ya 30 Nyakanga. Ubuyobozi bw'isoko ya Ngagara burashimishwa n'iyo ngingo, aho bumenyesha ko n'ibibanza bikwiye. Ikindi kandi ngo buzoharonkera akoyoko kubera amatagisi yahora atozwa azoca agwizwa na 3. Aho ku isoko ya Kotebu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ibiciro vy'itomati vyari vyakorotse, aho itomati zahora zirangurwa amafaranga y'amarundi 150 mu kwezi guheze zariko zirangurwa hagati y'ibihumbi 70 n'ibihumbi 80. Impamvu ngo nuko turi mu gihe c'iyera c'itomati. Mu ntara ya Bujumbura muri komine Mugongomanga, ibiciro vy'ibitungwa vyaraduze, aho impene nini ikigurwa hagati y'amafaranga 150 n'amajana 200 y'amarundi, nayo intama nini ikagurwa kuva ku 150 kuduga. Nayo inka nini irikigurwa hagati y'umuriyoni n'ibihumbi 200 n'umuriyoni ibihumbi 300, mu gihe inka ntoya igurwa hagati y'ibihumbi 800 n'ibihumbi 900. Ariko ngo nubwo biruko, iyo soko isanzwe irema ku munsi wa kane mu ndwi yinjiza hagati y'imiliyoni 2 n'imiliyoni 3 z'amatagisi. Abatandariza amakaye mu bice vyahora isoko nkuru ya Bujumbura bari bahawe ikiringo c'indwi imwe gusa ngo bazobe bahejeje kuhadandariza, kandi bakaba basigaranye iminsi 2 gusa. Bakaba ari mu ntumbero yo kubahiriza isuku, kubera ko ibonekeza n'abandi baciye bikika mu kiza baza kuhadandariza ibindi ataho bihuriye n'ibikoresho vy'ishure. Abarongoye igisagara ca Bujumbura basubiye gutegeka ko amamodoka akorera ku bituro vyo mu gisagara ca Bujumbura abwirizwa gushirwako udupapuro twerekana aho zikorera, mu ntumbero yo kurwanya akajagari kari kuri ivyo bituro, kubera ko hari abikika ku bwinshi bw'abantu bakaca bapakira aho batahora bapakirira, kandi bakaca basaba amafaranga menshi. Rero nk'uko biri mu itangazo ryo kubimenyesha, ako gapapuro kagurwa amafaranga 20,000 muri meri. Kuri uyu wa kane, abantu 6 barakubiswe n'inkuba, 2 muri bo baracikana, 4 nabo
baracariko baravurirwa mu bitaro i Makamba. Abo bantu bakaba bari abo mu muryango umwe wa Habonayo Samuel kandi bari mu nzu igihe imvura yari kiragwa. Tutandukire amakuru y'inkino. Umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Reveriyano Ndikuriyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo 15 Nyakanga yagiraniye umubonano n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, aho bari bashaka kwigira hamwe ukuntu ikibuga Intwari cosubirwamwo, kubera ko ico kibuga kibwirizwa gusubirwamo mu maguru masha ku nguvu z'abenegihugu canke z'uwundi uwo ari we wese kugira isubire kwakira inkino mpuzamakungu nk'uko vyashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo. Bakaba bumvikanye ko ivyo bikorwa vyo gusubiramwo ico kibuga bizokorwa mu gihe c'amezi 6 gusa. Uwifuza gushigikira ivyo bikorwa akaba atumiwe. Nizigiyimana Karim alias Makenze, umukinyi w'umurundi yigeze no kuba kizigenza w'intamba mu rugamba, yaratanguye imyimenyerezo mu mugwi wa Rayon Sport uri mu gihugu c'u Rwanda, aho bivugwa ko ashobora kwiyunga n'uwo mugwi. Kuri wa kane ihinguriro PAM Business Company yarashize ku mugaragaro ikinyobwa gishasha gihinguwe mu musigati na gingembre citwa Flow Juice hamwe n'ipiripiri ihinguwe yitwa Ryosha, aho banerekanye ugiye kuba umuserukizi w'ibikorwa vy'iryo shirahamwe akaba ari umumenyeshamakuru w'inkino yitwa Suleiman Niyonkuru akorera insamirizi ya Buja FM azwi ku izina rya Papa Utamu. Ubushikiranganje bujejwe inkino n'ugwaruka burahamagarira abenegihugu mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo kuzosidukana niyo nka kuja gusanganira umunonotsi w'umurundi Francine Niyonsaba, aho bumenyesha ko iryo yakigwa iriko irategurwa na leta biciye mu nzego zayo zibijejwe. Francine Niyonsaba kazoshika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ku munsi wa gatatu igihe c'isaha 2:15. Musitanteri wa komine Bukeye intara ya Muramvya aheruka guhagarika ibikorwa vyariko bibera mw'itongo ryaguzwe na Solange Tuyikeze ariguriye uwitwa Misago Vincent, araheza avuga ko iryo tongo ari rya leta. Solange Tuyikeze yaragerageje kwitura sentare zitandukanye ariko ntiyigeze atunganirizwa. Solange Tuyikeze asaba ko ubutungane bumutunganiriza agatuma asubizwa udufaranga twiwe yari yaguze aho hantu. Abanyagihugu bo mu Bukeye bumva ivyo biba kuri bagenzi babo bavuga ko Varisito Ndayishimiye arongoye ubutungane co kimwe n'abandi barundi bagiye kuguma barira mu gihugu batovira hasi rimwe ngo birukane intwaro ihari izingamitse nyabutungane. Inkuru na Eric Kwizera. Ngibibera mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye ngo birasize ubwenge, aho n'inyuma yaho bibonetse ko abanyagihugu bo ngaho bahohoterwa n'abari bajejwe kubakingira biciye na cane mu butungane. Kwigerekezo ya mbere Nyakanga no mwaka ni abaserukira abana bane Batuyisenge Solange asanzwe abahanze y'igihugu bituye Inyamiramabi ikorera muri komine Bukeye, kuko uyu mukenyezi yaguze itongo n'umushinga ntahe Misago Vincent atanguye kubaka muri iryo tongo. Niho urongoye komine Bukeye Ephraim Ndikumana yaza guhagarika ivyo bikorwa, bavuga ko iryo tongo ryegukira komine arongoye. Inyuma yo guhagarikwa abaguze baritwariye uwo baguriye. Inyamiramabi yarasohoye imitahe katari gake ariko Misago ntigeze yitaba. Ku mutahe ugira 9 naho nyene ngo ntigeze yitaba. Mu guhuma amaso abitwaye kwigenekezo g'9 Nyakanga no mwaka niho Misago yafatwa yagirizwa kugurisha itongo rya leta no kucaha cyo kugarariza ubutungane. Acarafungwa ntiyamarayo na kabiri, ngo yaciye arekurwa na bene kwitwara batayimenyeshejwe no kuburana ataburanye. Amakuru twaronse ngo nuko Misago amaze kugurisha iryo tongo na Solange yaciye aja kwigurira irindi tongo. Tukaba twagerageje kurondera Ephraim Ndikumana
na musitanteri wa komine Bukeye tumubaza ibijanye n'iyo dosiye tukaba twamukenye. Solange wewe akaba asaba ko ubutungane bw'umutunganiriza agatuma asubizwa udufaranga twiwe yari yaguze aho hantu. Abanyagihugu b'Ibukeye bumva ivyo biba kuri bagenzi babo bavuga ko Varisto Ndayishimiye arongoye ubutungane cyo kimwe n'abandi barundi bagiye kuguma barira mu gihe batovira hasi rimwe ngo birukane intwaro ihari izingamitse igisata c'ubutungane. Musitanteri wa komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yarayafashe ingingo yo guhagarika umukuru w'umutumba wa Kigwati muri zone Marambya. Uwo mukuru w'umutumba akaba yarasanzwe yagirizwa kunyaga amatongo abanyagihugu baho muri Mutimbuzi no kwishirira mu mufuko wiwe amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca komine. Abanyagihugu bakavuga ko ari kubera atabutungane burangwa mu ntwara ya CNDD-FDD kuko bari batakambye kuva kera ariko bikanka ko ahagarikwa. Bagasaba ko yohanwa vy'akarorero bakongera bagasubizwa amatongo yabo yanyazwe. Inkuru twateguriwe na King Blaze Iranzi. Iyo ngingo yo kubogoza mu mabanga uwo mukuru w'umutumba wa Kigwati yarayifashwe na Simeo Butoyi musitanteri wa komine Mutimbuzi. Uwo mukuru w'umutumba akaba yahagaritswe inyuma yo kwagirizwa ivyaha bibiri. Ica mbere akaba ari kunyaga amatongo abanyagihugu arongoye. Ica kabiri yagirizwa akaba ari kunyuruza amafaranga yaragenewe kuja mu kigega ca komine akishira mu mfuko wiwe. Nkuko musitanteri Simeo avyemeza avuga ko yafashe iyo ngingo kuneza abanyagihugu bagumye bamwitura nawe araheza arungika umugwi ubitohoza nyamugwi usanga inkuru atarimbarirana. Nkuko amakuru twaronse abandanya bivuga ngo uwo mukuru w'umutumba hari hacigiye kitari gito afise ingeso nk'iyo yo kunyaga amatongo abanyagihugu agacata ko akayagurisha ku nguvu. Ngo abanyagihugu ntako batagize mu gutakamba hirya no hino ngo babakureko uwo mukuru w'umutumba ariko vyose bikayimfa gusa. Bakabandanya basigura ko imvo yabituma ari uko yarashigikiwe na bamwe mu barongo imbonera kure muri Mutimbuzi. Abanyagihugu baho muri Kigwati bakavuga ko iyi ngingo ifashwe iteba akaba karamaze kuba. Kuri bo ngo ni hamwe nyene mu ntwara ya CNDD-FDD atabutungane buharangwa ngo bari kuba baratunganirijwe kuva kera kuko acike kitari gito batakamba ngo uwo mukuru w'umutumba ahagarikwe ariko akabura gitabara. Barangiza basaba uburongozi bwa komine Mutimbuzi ko uwo mukuru w'umutumba yohanwa bimwe vy'akarorero hama ubwo burongozi nyene bukabafasha bagasubiza uwo matongo yabo banyazwe. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Sipijimi Hatungimana amenyesha ko hari abantu benshi badashaka gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda ikiza ca COVID-19. Kubw'ivyo umunyagisagara wese ngazofatwa ari mw'ikoraniro atambaye agafukamunwa azotangishwa ihadabu ry'ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Abanyagihugu bakavuga ko abategetsi batanguye gukara kubijanye n'ico kiza kubera amaze kubona ko muri iyi minsi abacanduye mu gihugu ari benshi cane naho ibitigiri bidashigwa habona. Leta ngo nireke gukara gusa ahubwo yemere no guha urucanco abanyagihugu rw'ico kiza ireke kugendera ku vyo yatumye Jehova ko buca umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi. Uwo nawe akaba yavuze ko urucanco rwa COVID-19 rudakenewe mu Burundi ko n'abazoruterera igihugu ruzoca rubikwa. Aho ni mu gihe ibindi bihugu vyo kw'isi biriko bikingira abanyagihugu bavyo mu kubatera urucanco rw'umugera wa corona. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop tuvi buzimu tujibuntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe
nico gituma n'abarundi aho bari bose bokumva kumwe akarenganyo barenganye